Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe Transworld Radio y'i Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turakuramukije mu izina ry'umwami wacu, Imana y'amahoro igomba ko umuntu wese atahura kandi aca bugufi mu nzira yo gutungana. Uri kumwe na Pastori Jean Baptiste Nzeyimana. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu kiganiro cyacu giheruka twarabonye ingene Dawidi yishe Goliyati ikigatanya amwicishije umugozi nibuye hamwe n'ukwizera kwinshi ko mu Mana nzima. Ubu naho reka tubandanye n'inkuru ya Dawidi, turabe ingene Dawidi yasubiriye Sauli. Tubandanije mu gitabo cya mbere cya Samweli ikigabane c'18 uhereye ku murongo wa gatandatu, ivyanditswe vyeranda biravuga biti: maze mwitabaruka ryabo Dawidi agarutse avuye kwica wa Mufilisitiya, abagore bava mu bisagara byose by'Abisirayeli bavyina batamba baza gusanganira umwami Sauli bafise udushako tw'ingoma n'utundi tuvuga nk'inanga bavuza impundu. Muri uko kuvyina abagore bagenda baritabiriza bati: Sauli yishe ibihumbi, Dawidi we yica ibihumbi ndiri. Sauli acarashangashirwa, iryo jambo riramubabaza, aravuga ati: Dawidi bamuharuye kw'ibihumbi ndiri, nanje jeho bamparuye kuduhumbi gusa. None hari kindi agisigaje atari ingoma? Kuva uyo munsi Sauli yama araba Dawidi ijisho ribi. Ivyanditswe vyeranda birerekana ingene Abisirayeli bakunda Dawidi cyane, ariko uko barushiriza kumukunda niko Sauli yarushiriza kumwanka. Nuko Sauli yuzura ishari kugezaho ivyo arondera gukora byose kwari ukurondera ukwikura ko Dawidi, maze Dawidi arahunga aja mu bugaragwa ajana n'Abisirayeli 400. Usomye mu gitabo cya mbere cyanditswe na Samweli igice cya 24, ivyanditswe biratubwira biti: bukeye Sauli atabarutse avuye kwirukana Abafilisitiya, baramubarira baterega Dawidi ari mu bugaragwa bw'Eni Gedi. Nuko Sauli ahitana ingabo 3,000 zitoranijwe mu Bisirayeli bose, baja kurondera Dawidi n'ingabo ziwe mu bitandara aho impene z'inyeshamba ziba. Nuko araza ashika mu biraro vy'intama vyari ruhande y'inzira, kandi hari senga. Maze Sauli aryinjiramwo kwihagarika, kandi Dawidi n'ingabo ziwe bari bicaye hirya muri iryo senga. Maze ingabo za Dawidi ziramubwira ziti: uyu ni wa munsi Uhoraho yakubwira ko azogabura umwansi wawe mu maboko yawe ngo uzumugire uko ugomba. Dawidi ava hasi acacura umutwe w'impuzu ya Sauli buhoro buhoro. Hanyuma Dawidi yumva umutima umuseka kuko acacuye umutwe w'impuzu ya Sauli, maze abarira ingabo ziwe ati: Uhoraho arakabishira kure yanje, sinkagire ikintu nk'icyo ngirira umwami wanje, kandi ari we Uhoraho yimikishije amavuta. Ko niko Dawidi yatesheje ingabo ziwe, ntiyabakundira kugurukira kuri Sauli. Nuko Sauli arahaguruka ava muri iryo senga arigira. Hanyuma Dawidi nawe ava muri iryo senga nyene ahamagara Sauli ati: urazirikanye mugenzi? Sauli akebutse, Dawidi akubita inkoro hasi aramwunamira. Nuko Dawidi aramubaza ati: nigiki gituma ujya kuvyo abantu bakubarira ngo Dawidi agomba kukugirira nabi? Aho nubonye kuhoraho yarakugabuye mu maboko yanje uyu munsi muri iri senga. Mbere harabambwiye kukwica, ariko ndakwirekera, nisinokoza ukuboko kuri databuja, ni kuko ari we Uhoraho yimikishije amavuta. Kandi ga muvyeyi, eheraba nguyu umutwe w'impuzu yawe mu ntoke zanje, ko nacacuye umutwe w'impuzu yawe sinkwice. None rero numenye kandi ushirwe ko atakibi canye ubugararije ingufiseko, kandi sinagucumuyeko naho umpiga ngo unyice.
uhoraho naducira urubanza twe nawe, uhoraho naba ari we azokumpora, ariko ukuboko kwanje ntikuzogukorako. Nuko Dawidi amaze kubarira Sawuli ayo majambo, Sawuli aravuga ataho iryo jwi ni iryawe ga mwana wanje Dawidi. Maze Sawuli araturikisha ararira, abarira Dawidi atundushije ukugororoka kuko ungiriye neza, nanje jeho nakugiriye nabi, kandi uyu munsi werekanye kungiriye neza kuko uhoraho yari yangabuye mu maboko yawe ntunyice. Mbega umuntu yobona umwansi wiwe agaheza agapfa kumureka akigira? Uragahabwa ingororano nziza n'uhoraho kuvyo unkoreye uyu munsi. Kandi rero ndazi kutazobura kuba umwami, kandi ko ari wewe uzotuma ingoma y'Abisirayeli ihangama. Inyuma y'ivyo Sawuli asubira ku rugo, ariko ishari n'inzigo vyari vyuzuye umutima bimutera gusubira mu bugaragwa kugira asubire guhiga Dawidi. Ivyo abikora imyaka igera ku 8 abitewe n'inzigo gusa yari yuzuye umutima. Ariko igihe cyose Imana yaguma irinda Dawidi. Iherezo ryavyo nuko Sawuli ikibi ciwe yaciyishurishije inkota. Ivyanditswe vyeranda biravuga biti hajya mu gitabo cya mbere cy'abavugishwa n'Imana Samweli kigabane cya 31 uhereye ku murongo waho wa mbere, haravuga hati nuko Abafilisitiya batera Abisirayeli, Abisirayeli barahunga bahindikirana ku musozi Gilibowa. Abafilisitiya bakinagiza Sawuli n'abahungu biwe, bica Yonatani na Abinadabu na Milikishuwa abahungu biwe. Urugamba rusugereza Sawuli, abanyamiheto bamushingiriza imyampi bamurandura umutima. Maze Sawuli abarira umutwaje ibigwanishwa ati sokora inkota unyisogotere, zijya ntakebwa zoye kunshikira ngo zinsogote zinshinyagurire. Ariko umutwaje ibigwanishwa aranka kuko yari yagize ubwoba bwinshi. Sawuli niko gufata yiwe nkota ayisukako. Uyo munsi Sawuli n'abahungu biwe 3 baricwa bose. Nuko uruvyaro rwa Sawuli rwose ruricwa nk'uko Imana yari yarabivuze ko bizogenda. Mu bice bikurikira ivyanditswe birerekana neza ingene Imana yeguriye Dawidi ubwami bwa Isirayeli. Dawidi yari umwami yakunda ukugororoka maze akanka ikibi. Dawidi yakunda uhoraho Imana n'umutima wiwe wose, kandi ijambo ry'Imana n'ubwiza bwayo nivyo vyari mu vyiyumviro vyiwe gusa. Maze Dawidi agishika ku ntwaro, ikintu ca mbere yakoze kwabaye kugarukana ihema ry'ibonaniro hamwe n'isanduku y'isezerano i Yerusalemu. Inyuma yaho Dawidi yimurira ihema ry'ibonaniro muri Yerusalemu. Ivyanditswe vyeranda birerekana ingene yateguye ingoro nziza kugira hesha icyubahiro izina ry'uhoraho. Nuko rero Imana ibwira Dawidi ko atari we azokubaka ingoro yayo, ariko yo nyene ko ariyo izomwubakira inzu ari bubemwo. Umviriza isezerano Imana yakoranye na Dawidi. Imana iramubwira iti, kandi iminsi yawe niyashika ugahambya basokuruza, utazokwimika umwana wawe wivyariye agusubirire mu gishingo, uti kandi azokomeza ingoma yiwe, utuwo niwe azomwubakira ingoro ibe izina ryiwe, uti kandi azokomeza intebe yiwe y'ubwami gushitsa ibihe vyose, utazomubera se nawe amubera umwana, uti naho niyacumura azomuhanisha inkoni nk'iy'abantu bahanisha, amuhimiramu nk'iy'abana b'abantu, uti kandi inzu yawe n'ubwami bwawe bizohora bihangamye imbere yiwe, uti n'ingoma yawe izokwama ihangamye na ntaryo. Mbega kuvuga ko ubwami bwa Dawidi buzokwamaho bisigura iki? Mbega ivyo vyogenda gute? Mbega umuntu buntu nka Dawidi yogira ingoma izohoraho gute? Inyishu iriho ngaha. Imana yasezeraniye Dawidi yuko umwe mu ruvyaro rwiwe azoshiraho ukuganza kw'ibihe vyose, umwe azovuka mu munago wa Dawidi, kandi azohabwa ubushobozi bwo kuganza isi n'ijuru ibihe vyose. Azokwitwa umwami w'abami, uwuhoraho, umwami w'amahoro. Ivyo rero Yesaya yabivugishijwe imyaka 100 inyuma y'igihe cya Dawidi, hamwe n'imyaka 700 imbere y'uko umwami w'abami avuka. Kuko umwana atuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza
guhimbaza umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho. Ukugwira k'ubutware bwiwe n'amahoro ntibizogira iherezo ku ngoma ya Dawidi no ku bwami bwiwe. Bibukomeze, bibushigikize guca imanza zibereye n'ukugororoka, uhereye none ugashyitsa ibihe byose. Umwete w'Uhoraho nyene ingabo uzoshitsa ivyo. Turabibona mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yesaya hajya mu gice cy'icenda ku murongo wa 6 n'uw'indwi. Wobuze uwo mu muryango wa Dawidi yahawe ubushobozi bwo gushyiraho ingoma itazohangura. Wobuzi uwuzocira imanza uruvyaro rwa Adamu ku munsi w'amateka, hanyuma bakaganzanya ibihe bidashira. Ego, uwo n'umucunguzi, umwami w'ijuru, yavyawe n'inkumi itigeze umugabo yo mu muryango wa Dawidi. Kuvyerekeye uwo mucunguzi rero, ivyanditswe vyeranda biravuga biti, nico cyatumye Imana imushira hejuru cane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose. Turabibona hariya mu cete Pawulo yandikiye abi Filipi 2 ku karongo kaho k'9. Dawidi amaze kumenya umugambi w'Imana wo kurungika umucunguzi azova mu muryango wiwe, yarapfukamye arahimbaza Imana avuga ati, Mwami Uhoraho, mbega jewe n'inda n'indeshyo n'inzu yanje nari iki kubona wagiye unzigama gushitsa ubu, kandi ivyo kuri wewe byari vyoroshe Mwami Uhoraho. Ariko none ugeretse kuvuga n'ivy'inzu yanje jewe umusavyi wawe vy'igihe kirekire kiri imbere, unyereka n'uruvyaro ruzokwaruka hanyuma. Mwami Uhoraho, nico gituma uruhambaye Uhoraho Mana, kuko atawuhwanye nawe kandi atayindi Mana iriho twigeze kumva atari wewe. Kandi none Mwami Uhoraho, ni wewe Mana, n'amajambo yawe n'ay'ukuri, kandi unsezeraniye iryo jambo ryiza jewe umusavyi wawe. None rero emera guha umugisha inzu y'umusavyi wawe, kugira ihore ihangamye imbere yawe ibihe byose, kuko ari wewe ubivuze Mwami Uhoraho, kandi umugisha utangwa nawe uzuhore ku nzu y'umusavyi wawe ibihe byose. Uko niko Dawidi yashimiye Uhoraho kwisezerano yari yaramuhaye cy'umwami azova mu ruvyaro rwiwe. Kuri mwebwe muzi Imana, ivyanditswe vyeranda birerekana uko Imana yashikije igice c'isezerano. Mu butumwa bwiza turasoma ko inyuma y'imyaka myinshi ya Dawidi, Imana yarungitse umumarayika ku bungere bari baragiye umukuku wabo ku musozi Betelehemu, aho Dawidi yari yararagiriye umukuku wa se. Maze uwo mumarayika w'Uhoraho araheza abwira abo bungere ati, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Turabibona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka mu kigabane ca 2 uhereye hajya ku murongo waho wa 10 n'uwa 11. Vy'ukuri ivy'umwami Imana yasezeranye kuzoduha ibicishije muri Dawidi irabishikije. Araje avuye mu ijuru, arindiriye wa munsi uteye ubwoba ahazocira urubanza isi umugororotsi. Uwo munsi buri muntu wese azomenya isezerano Imana yahaye Dawidi ko ubwami bw'Imana buzokwamaho ari iry'ukuri, kandi bazokumva rya jambo ngo ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa Kristo ubwiwe, kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira. Turabibona hariya mu gitabo cy'ivyahishuriwe ikigabane ca 11 umurongo wa 15. Uyu munsi tugarukirije iki kiganiro ngaha. Reka tuguhe uyu murongo wo mu vyanditswe vyeranda. Cete Pawulo yandikiye Abaroma 11 umurongo wa 30 gaca usimbuka gasoma umurongo wa 36. Haraya majambo avuga ngo, yo uburebure bw'amajepfo bw'ubutunzi bw'ubwenge no kumenya vy'Imana, kuko byose biva muri we kandi bizanwa nawe, kandi vyamuremewe, icyubahiro kibe iciwe ibihe bidashira. Amen. Mwejeje kumviriza ikiganiro inzira yo gutungana. Ufise ikibazo canke ico wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 1140 i Bujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57. Iyo woyitelefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71
204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. Urashobora kudusanga naho dukorera ni mw'irohero ya mbere ibara ryitiriwe Ubufaransa inimero 1 iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedrale Sainte Trinité.